umviriza, bikenewe ko tumenya icyo twizeye. Bikenewe ko tumenya neza igituma twizeye Imana, tukaba twiteguye kubwira abariko baraja mu rupfu tuti ngibi ivy'Imana ivuga, ngibi ivyo nizera, ngibi ivy'Imana yakoze mu mutima wanje. Kaze mu kiganiro Nkorako Mwami kigizwe n'inyigisho za Dr. Charles Stanley. Hari abakristo benshi bigishijwe yuko kwizera ari inkomezi zituma Imana yishura amasengesho yacu yose mu byo tuyisaba byose. Ariko ibyo si byo Bibiliya itwigisha. Kandi abantu badafata umwanya wo kurimbura ibyo bigishijwe ku vyerekeye ububasha bw'ijambo ry'Imana barazimira. Uyu munsi Dr. Charles Stanley aratwereka yuko dukwiye kurimbura ijambo ry'Imana twigishwa kugira ngo ntiduhave twakira inyigisho z'ibinyoma. Mbega urazi neza ico wizera? Twumvirize Dr. Charles Stanley muri kino kiganiro. Mbega hari ico bitwaye ko abantu bizera ibitandukanye? Biragitwaye nyene. No mu bwenge busanzwe bw'abantu birazwi yuko abizera ibitandukanye baba batandukanye. Kubera iki? Nuko ivyo twizera bifise uruhare runini ku kuntu tubayeho. Ivyo twizera turabibamwo bikaduhindura uburyo bwinshi. Si ukuvuga ko ata muntu akora ibinyuranye n'ivyo yizera. Ariko mu vy'ukuri ahanini ivyo twizera nivyo biturongora mu kubaho kwacu, kuko bifise uruhara runini mu nyifato zacu no mu mvugo zacu. Ikibazo kiguma ari ca kindi ngo mbega hari ico bitwaye ko wowe nanje twizera ibitandukanye? Ubwenge bw'abantu burerekana neza ko abizera ibitandukanye baba batandukanye. Ikintu cose gifise uruhara ku nyifato zacu no ku migambi yacu kirahambaye cane. Dutegezwa rero kwemera kurongorwa n'Imana, tukirinda inyigisho z'ibinyoma zitujana mu kwizera kutariko, kuko kutuyoborera mu rupfu. Yesu arabwira abafarisayo bamuhaririza, bamugwanya, banka kumwemera, ati muzopfira mu vyaha vyanyu. Ayo n'amajambo dusoma mu butumwa bwa Yohana 8 umurongo wa 24, haravuga ngo ico nico gitumye mbabwira ko muzopfira mu vyaha vyanyu, kuko mutizera ko ndiwe. Muzopfira mu vyaha vyanyu. Hano Yesu arerekana ko hari ivyo umuntu yizera bikamuzanira urupfu. Aravuga ko uwanse kumwizera aba yikwegeye urupfu rubi, rumwe rwo gupfira mu vyaha. Bibiliya iravuga mu cete candikiwe Abaroma 6 ku murongo wa 23 ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Kristo Yesu. Mu cete candikiwe Abaheburayo igice c'icenda umurongo wa 27 naho turasoma ngo kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka. Uwupfiriye mu vyaha, nukuvuga uwupfuye adafise Yesu Kristo mu bugingo bwiwe, uwo abazimiye ubutakigaruka. Birumvikana rero yuko abantu bizera ibitandukanye baba batandukanye. Hari ibituma vyinshi vyotuma abantu b'Imana bahagarara bashikamye mu kwizera, kandi bakaba biteguye kwishura uwo wese yobabaza inyanduruko y'ivyizigiro vyabo. Turavugana ku bituma bikuru bikuru bishika nka 5. Ica mbere nuko iyo umuntu azi neza ico yizeye, bituma adatwarwa n'inyigisho z'ibinyoma zimwe tumaze kuganirako kenshi. Twirinde kugira ngo ivyo twizera ntibibe ivyo twumvanye abagumutsi canke abantu b'imvuzi, canke kubo duha icubahiro kuko barangwa n'ubwitonzi. Twirinde rero ntidushingire ukwizera kwacu ku vyavuzwe n'abantu, ahubwo kube gushingiye ku vy'Imana yavuze. Ni kenshi Paulo yabwiye Timoteyo, uwo yari yarigishije vyinshi kuva na kera, ati wiyubare wirinde abigisha b'ibinyoma. Eka na Timoteyo na Petero ni kenshi
babwiye abandi ngo mwirinde abigisha b'ibinyoma bigisha bironderera inyungu zabo bwite. Pawulo mu cete yandikiye abanyefeso igice cya 4 aravuga cyane ku kamaro k'ishengero n'uruhara rw'abarirongoye n'abigisha. Mbere ahanini avuga kuri barya baba barongoye ishengero kandi bakongera bakagira ingabire yo kuryigisha ijambo ry'Imana. Turasoma rero muri ico cete c'abanyefeso 4 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo kugira ngo dushire ubwana ntituzungagizwe n'imipfunda ngo tujanwe irya nino n'imiyaga yose y'inyigisho n'amangetengete y'abantu n'ubugunge bwabo n'uburyo bwinshi bwo kutuzimiza, ariko tubimvuga kuri turi mu rukundo dukurire muri we muri vyose, ari we mutwe ni we Kristo. Aha turabona ko igikorwa c'umurongozi w'ishengero ari ukuryigisha ukuri akarirongora yisunze ijambo ry'Imana. Wohaba uvuga uti none ko ntanonosoye ivyigwa vyerekeye ivy'ijambo ry'Imana nomenya ukuri kwayo gute? Igikuru si ukunonosora ivyigwa vyerekeye ivy'Imana, ahubwo ni ukwizera ijambo ryayo. Ntiduhendwe rero n'abantu b'imvuzi canke b'umwete mwinshi, kuko nabo ari abantu. Abo rero barashobora kwigisha ibinyoma. Tugeze mu gihe umukristo akwiye kumenya neza ico yizeye n'igituma yizeye, kugira ngo ntahava twagwa n'imiyaga n'inyigisho z'ibinyoma. Ivyanditswe muri Bibiliya niba vyisunga bizogufasha kumenya ibinyoma vyose biza binyuranye nayo. Niwamenya neza ivyanditswe muri Bibiliya rero bizogufasha gukura mu vyo kumenya Imana. Icambere rero cotuma twitaho gukura mu kwizera nuko bidufasha kwirinda inyigisho z'ibinyoma. Ica kabiri naco nuko bidufasha guhagarara dushikamye ntihagire uwo dutera ubwoba. Turasoma mu cete ca mbere ca Petero igice ca 3 ku murongo 14 ngo yamara naho mwobabazwa muhowe kugororoka mwoba muhiriwe, ntimuze mutinye ivyo babakangisha, ntimuhagarike imitima. Dutegerezwa guhagararira ukuri kw'ijambo ry'Imana dushize umwami Yesu imbere mu bugingo bwacu. Mu gihe utazi neza ico wizeye ntushobora kucemanga ngo ugihe ikibanza kinini mu bugingo bwawe. Nico gituma bikenewe ko tumenya ico twizera n'igituma tucizera. Ivyo twumva vyose tube twiteguye kubigereranya n'ijambo ry'Imana kugira ngo tumenye ukuri kuri muri vyo. Mu vy'ukuri usanga abakristo benshi bubakiye ku vyo bigishijwe n'umuntu atanababaye ivy'Imana. Niho usanga bizera ibintu binyuranye n'ijambo ry'Imana canke bisukiranye n'uduce dukeya tw'ijambo ry'Imana. Mugenzi, uzoza akubwira ko atamahoro afise, ko yumva mu mutima yagirizwa ibibi umwanya wose, uzumenya ingene umwishura nk'uko vyanditswe muri iki cete ca mbere ca Petero igice ca 3 ku murongo wa 15 ngo muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyenduruko z'ivyizigiro vyanyu. Niyakubaza igituma wizera uzoba witeguye kumwishura. Kumbure umwana wawe azokubaza ati kubera iki utegerezwa kwifata ukunuku? Ntukamubwire ngo pfa kugira kunyene ngo kuko nanje niko ngira. Kumbure umwana wawe azokubaza ati kubera iki ntegerezwa kwifata ukunuku nuku? Ntukamubwire ngo pfa kugira uko ngo kuko na jewe niko ngira. Ivyo nta mwana n'umwe yovyemera. Igikwiye nukumubwira igituma akwiye kugira ibi akareka biriya. Dukwiye rero gutahura igituma twizera kandi tukaba dushobora kubisigurira n'abandi. Kumenya ico twizera rero bidufasha kwirinda inyigisho z'ibinyoma kandi bigatuma atawo dukangisha amajambo yiwe ngo tudendebukirwe mu kwizera kwacu. Ivyo bituma turushirizaho gukura mu kwizera kandi tugashobora kwishura uwo wese yotubaza ivy'uko kwizera. Ikintu kigira gatatu gikomeye ngaha ni ijambo ryo kwitegura. Ikintu kigira gatatu gikomeye ngaha ni iri jambo ryitwa kwitegura. Kwitegura birakenewe kugira ngo dushobore kwishura neza uwo wese yotubaza ikibazo
cumvikana yifuza kumenya ukuri. Ivyo turabibonera mu makete abantu bo mu bice byose by'isi bandikira abavuga ijambo ry'Imana kuri radiyo. Ibibazo bandika babaza birerekana yuko bifuza kumenya ukuri. Hari abantu benshi bamaze guta ivyizigiro kubera ingwara zabo canke izindi ngorane z'umurengera. Abandi benshi bararuhijwe n'ukwibaza bati mbega ninapfa hoho nzoja hehe. Hari abavuga bati narumvise ko umuntu apfa akaja mu ipurugatori canke mu muriro, mbega ivyo vyose ni biki? Eka mbere narumvise ko hariho abazoja mu ijuru, mbega aho hoho noshikayo gute? Ni benshi rero bipfuza kumenya ukuri ku bijanye n'ivyo vyose. Dukeneye kumenya ivyo twizera n'igituma tuvyizera kugira ngo tugire icyo twobwira abandi imbere y'urupfu, abari mu ngorane n'amageragezwa y'uburyo bwose. Benshi ntibabona iyo boja n'ico bokora. Wewe nanje dutegerezwa kuba twiteguye kubabwira ico Imana ivuga. Nahacu kubumvisha ico Bibiliya ivuga. Hari n'abandi benshi bafise inzara n'inyota vyo kumenya ukuri, bafise ubwoba bwo kubaho, bafise ubwoba bw'urupfu. Nta mahoro n'umutekano bafise mu kubaho kwabo. Barushe barondera uwo babwira ikintu cobafasha mu kubaho kwabo, kandi ikintu cofasha kikabagirira akamaro n'igihe bazopfa. Kumenya neza ivyo twizera rero, ubwa mbere na mbere bidufasha kutazimizwa n'inyigisho z'ibinyoma, kudaterwa ubwoba n'abatugwanya mu kwizera kwacu, no kwama twiteguye kwishura uwo wese yotubaza ibijanye n'uko kwizera. Ikindi nuko bidufasha kuvuga tutadidinganya ivy'ukwizera kwacu. Si ukuvuga ko hari uwo twokiza mu nkomezi zacu canke ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mugenzi, mukozi wa kino kiganiro ingo n'imiryango utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Rodas Manakiza ndiko ndagushikiriza. Mu kiganiro giheruka tuwaganiriye ku bibazo bituma abantu barondera abagore barenze umwe. Twarabonye ibitari bimwe kandi twarumvise n'intahe zitandukanye bagiye baradushingira. Mu bishinga ntahe twumvise, Nyandwi Eric yaratubwiye ingene vyari bimeze mu rugo rwiwe gushika naho yipfuza guharika, ariko mu kurambere abajije ingene yo bigenza aramuhanura amubwira yuko ivyo bitomworohera ko guharika atamugisha urimwo kandi atobishobora kuko akiri muto, ngo yahise mu guca yomoka araturugo, ahanini abuze icubahiro gihabwa umugabo n'umwumvikano mu rugo. Ariko iyo yagiye ntivyamworoheye, yarahavuye aragaruka mu rugo, hanyuma indunduro ya vyose arahava arihana ivyaha, eka n'umukenyezi wiwe arihana. Mbega none bamaze kwihana ca cubahiro yarondera yahavuye akironka? Reka tubandanye tumumviriza. None mumaze gukizwa ca cubahiro caragarutse? Tumaze gukizwa ubu ibintu novuga ati vyaciye biba bishasha, nka kurya twatangwe mu ntango ati none mengo abakiri bato kumengo usanga bakundanye, bamaze gukura naho kandi ugasanga mengo barakundana. Ico ndaciye ndakironka gisumbiriza aho twaciye ntarabona Imana. Ubu ni vyiza kandi turashima, kandi ndacengera ni ku ntambwe ntari bwashike ko kugera mu yisaha. Bose bari baramaze kusa n'abanca mu muryango ngo je ntaco maze nduwo guterera hirya, kurumva ntaco ndari bamariye, ntaco nari nitayeho. Mugabo ubuho Yesu amaze kumubonera, budani mo ndatambura mu bandi mbona kumengo ndi umunyacubahiro, mbere barimo barambona bambona nkumengo ndafise ibirenge by'abandi, kumbe ari bito kubera uri mu Mana bakubonamo vyinshi. Yego. Be gutambura no kuvuga iki? Gutambura ni kurya ufata urugendo ugiye nk'ahantu
nko gupagasa ufashe urugendo nko kunova ati mfata urugendo ariko gutambura ati ngene nk'iyo hirya za Ruyigi za Gitega za hehe niko gutambura. Murakoze cyane. None mwebwe mwumvise iyi ntaye y'umushinga ntaye Eric Nyandwi adushingiye, mwebwe hari ico muyongerako Esperance? Ego ibyo ariko aravuga nibyo, hari abakenyezi benshi baciye mu rugo baca bifata uko batari. Umugabo muha amategeko, harya abantu b'abagabo barakeneye icubahiro, barakeneye kwitabwaho kuko baragoye, bameze nk'abana batoya, ndetse tubaharura nk'abana b'imyaka 2. Baragoye kuko urabamesera, urabasasira. Ibyo rero bamaze kutabibona baca bababara gose, kandi suko babari banini mugabo kuko barayakuza irumva umufasha abaje kugufasha ku kintu nawe wari kurakora mugabo aca kigufasha. Mugabo abakenyezi nabo ngo ndakomesera ubaye umwana. Siye mwangira abakenyezi ati mbe muko umwana aboneka hatangiye kuboneka nde, hatinga kuboneka umugabo umwana yaje mu nyuma, ubanda kumwitaho mugabo wawe ukamuneza, naho byoshika ego satana aca muri byinshi nibize bikuboneke ko yuko uri umugore uninze duka kugira ngo mugabo aje hanze, inze duka ziba zavuye kuri wewe. Uragerageza naho yogenda avuga ati naho nagiye umugore wanje ntacyo nshobora kumugayako, nta nakimwe atankoreye. Uragerageza kushoboye kose ukamumesera, ukamukurikirana, ntagende mu bantu yambaye ibihuzu bikandirazanya umugore akama afite uduhuzu tumesuye n'ukuri, kandi umugabo yameshe akabona ko ameshe, akabona ko yambaye karatoke akitabwaho nukuri. Ivyo naho byoza haragira aho bigarukirije mugaginza agenda hari yazimanitse hiyo agasanga bazimesuye neza, cyavuga ati mbona ko naho bitondero acagenda hine kugaruka bizomugora. Ariko umugore turakwiye kumenya ingene kubaka ingo ziwacu tukubahana mu rugo, naho biruko abagabo nabo kandi barakunze kutubaha abagore babo. Abagore turababara cyane iyo dukoze ibintu twakora tukababara, abagabo bakabifitiye ikaramu icisha mu murongo gusa tukuri icisha mu murongo, naho ukora byiza ugize agakosa na gatoya ngo navyo ndi wari wabyononye kandi nawe wari wabikoze neza. Umva hari igihe rero tusha tubabara ati none mu rugo ntibanshimira, ntibagira gutukacu usanga umugore kare gukora nabi gatamenya Imana kukubera ntayashimiko n'umusi warimwe, naho yo nereko nabi ntane kampore bamuhereza. Urumva ucumenga yene umuntu umucangero agenda usaba ibintu byinshi kugira ngo tumererwe neza mu rugo, naho ko bana yo citara gutya kampore gusa karadutunga ntacyo bitwaye. Ego Inosa uramuvyumva bivuga ko iki byo bintu Esperance avutse? Ego kweli ivyo avuze umwanya umwe nivyo, aravuze yuko kumbure usanga abagabo bameze nk'abana b'imyaka nk'ibiri. Sanze ko ico kintu avuze nico, uko je mpaye ndaba abantu b'abagabo keshi na keshi mpaye ndaba dufashe biga bishe byijana, abantu keshi na keshi ingozi zimira nk'izisambuka canke zikasubira inyuma bivanye n'intuze nico nyene cyo kusanga abagore keshi batahura abaribo. Usanga rero nka 30 kujyana basanga keshi n'abagabo nyene babise imitima mibi bafise izindi baje mu marigara bakahanurwa n'abandi kumbure impanuro zitari zungani. Keshi usanga beshi biva kuko n'abagore babafata muhire, usanga ari cyagomba rero kuza kuraba nyene abo hanze kumba bamufata neza mugani abata atihanganye ne kweri ico kintu kweri cyo babuze nico uko najewe ico ugenda buze ko mazi imyaka 13 nubatse niyone maze najewe ico caranciye ko mu myaka nk'itanu ya mbere. Aze rero keshi na keshi genda bese sasa mbere umugore akiva nk'imuhira wewe abazi yuko aje gutegeka, ntanike harura kumbure hada kantu batanga kagashimwe kabavyeyi ico gasigura wewe kumbure wewe amengo aje nkumengo mwongana aje nkumengo agomba ko mungana ntatahure wende ko ari umugore nawe uri umugabo. Kanatsinda nibiri ravuga yuko abagore kwambara igitambara bisigura yuko ari shokiro cy'abagabo, agasanga rero nkagere mu ntango umugore ntiyagitahuye ico wamengo nyene kumbure kumare ni kunandengera mbere kuri naje kweri ndavye abantu benshi bari bahuye nizo ngorane je nagize benshi baraharise cyane bari ku mahanga kwegore ini waje. None we wagize ingorane zimeze gutega Inosa? Je mu ncama kare niyo nyene ko ndavuga iyo umugore kumbura gasanga ndiko namubwira ati we dukore kino ati je ntacyo wombwira nokora na kare unfashe nayo ndisubirira iwacu, wasanga rero naho rero wasanga hamwe ndaramukubita cyane naho nkamengo no muhunga bivanye nuko kumengo sindamugonda canke sinamugonda. Ariko mu nyuma byaragiye kumbura arahava bazarampanura abakozi b'Imana naje bakampanura ati naho biruko naho umengo ntareka nataraje ku murongo neza ihangane canke naho neko sanga yakarumvira nyene by'abakozi b'Imana ngaruse gato iyo nk'abandi umuntu anywa inzoga shinka ntakijijwe je ndibaza urugo rwanje bagwasambutse mu myaka nk'itatu gusa ngo kubera gakiza budare buri wanene y'ijambo ry'Imana rirahanura yari mu ngoro y'Imana je muri narikaza nayo bafashe ingo kana ikintu yokora
uzana yahandi ijambo ry'Imana ryamfashije nagiye ndaze gusinjira inzi yomba ngeze ena impamvu ndavuga ati kumbure je nahanga n'abandi kumbure bahe n'ingorane nk'izo nahuye nazo ko kwihangana kandi bakegera Imana uko mpaye ndaba ini wacu abantu ingo nyinshi zisambuka cyangwa se zimeze nabi ugiye ni mu ngo ziwabo usanga nyene utangura n'amazi usanga keshi batumvikanye bataberaniye amakosa yabagiye agira bango bumvikana bimumvikana mwiza nk'uwa Kristo yego uno musi rero urugwawe urubona gute ico cawe urakifise arakubaha murahuza bimeze gute sawa ujere ngereranije niyo myaka 5 ya mbere kumumaze 13 ngereranije ubu aho ngeze ndabona yuko hari ikintu congeye ko cyane ubu ni sawa naho nyina takakashwa gucanga ni mu mitende utubona twinko biragenda naho bwo nta muntu yabaye yo kwishima ushoye kushika nk'iyo yabona twate baba naho biruko bafise umubano kumbure ubu bufise agace ku Kristo bivanye ngonije na mbere nk'abantu banzi ngaha mu kibanda ashaka kuma kuvota kuri cyo kiravuga nibyo kucyariye buraho cyane Godasi ivyo inosavyo vyo ucivuga kwiki urumva ngo iyo bitagenda neza mu myaka nk'itanu ya mbere 3 ya mbere ruba rwarasambutse ariko kubera ijambo ry'Imana ngo ruracubatswe ubivuga kwiki ico no bivuga ko icavuze kirumvikana turavye ibisambura urugo n'ibintu bitandukanye turavye mu rugo rw'umuntu umukenyezi canke umugabo hatabaye ibiyago ikiganiro mu rugo urugo ntoteba gusambuka ariko haciye habaho ibiyago bakayaga hakabaho imbabazi hakabaho hagati Imana urugo ruca rurama ariko atabiganiro bihari urugo ntirurama kandi bituma umuntu arenga ibigo n'ibintu bitandukanye nk'aho mperereye hariho abagabo barenga ibigo iyo umukenyezi yibarutse urura rumwe akavyara bigeme gusa ntavyara abahungu kenshi umugabo arakunda guta urugo akaja inyuma y'ibigo ngo agiye konda umwana w'umuhungu n'umukenyezi nawe nyine ashira guta ibigo yabonye aguma avyara urura rumwe agaca ata ibigo akagenda kurondera bagiye kurondera uwundi mwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa bigatuma umubano utamera neza none rero bafise Imana baca baja hamwe bakagirana ibiganiro bakabiha Imana kandi byose bakabishikiriza Imana hama Imana byose ikabigenza neza hanyuma ikindi gituma urugo rusambuka nk'uko yamaze kukivuga kudaha icubahira umugabo hariho n'igihe kandi n'umugabo ataha icubahira umugore atamugurira agahuzu atamugurira akarato atamugurira utuvuta two kwisiga kandi iyo abonye habonetse urura rumwe ntaje atahura kizo iyo vyaje bizanana atari uwo mukenyezi yabikoze none rero ni vyiza yuko haba ibiganiro mu rugo no kubahana mu rugo hakabaho Imana no kugirana ibiganiro iyo umuntu yagize ikosa bagasabana imbabazi urugo rugasubira kuba nkuko rwari ubwa mbere Winosa yavuze yuko habonetse ego ikintu mu yindi myaka 5 kirusha ico mu myaka 5 iheze niko biri iyo wumvise ikintu hanyuma ukaja mu bintu vyiza urugo rasubira kurama nkuko rwari ubwa mbere cyangwa rugasumbiriza nkuko vyari ubwa mbere ko niko novuga yuko urugo rugizwe n'ibiganiro n'Imana akaba ari ija hagati turakengurukiye abatuganiriye dukenguruke nawe we warutuze yompi urumvise neza yuko indunduro ya vyose no kwicarana umugabo n'umugore bakaganira ico badahuriza ko bahiganira ko hanyuma hanini bagashira hagati Imana maze bagasenga Imana ntacobuza urugo rutubakika neza iyo hagati muri gwo bahashize Imana rero turashimiye abaduteramishije dushimiye nawe watuze yompi ufise icubazo cyo wunganira telefone ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619 canke udusanga aho dukorera ni mwirohero ya mbere ibarwa gitiriwe Gerere inimero 27 noko rero Leonidas Manakiza mwari kumwe ndagusize ndakwifuriza ijoro ryiza naho butaha uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Ibijumbura cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi Yesu aguha umugisha.